umushaha wanje wahimbawe n'umukama umukiza wanje. Gihugu ceranda c'Imana, mwebwe basaserdoti mwatewe iteka gusangira na Yesu Kristo ubutumwa ukwigisha ubutagatifuza no kurongora igihugu c'Imana. Mwebwe mwihebeye Imana, namwe bakristu barayike murimwo mbere n'abashinzwe kuturongora muri iki gihugu, muri iyi ntara no muri iyi komini. Bavyeyi rwaruka mwese, nimuze koko dusangire n'umuvyeyi Bikira Mariya kuninahaza Imana umukiza wacu. Duhimbaje uyu munsi mukuru kw'isi no muri aka karere kacu ka Afrika, tugeramiwe n'ihorihori rihiga gukoresha igikenye mu kurwanya akarenganyo n'agacinyizo. Ntituri bwibagire ata minsi myinshi yaciye mu gihugu n'akarere uyu muvyeyi Bikira Mariya twaje kwigina yavukiyemwo agakuriramwo, n'intambara yahabije amarira n'amaganya, igasasira indava urwango n'inzigo. Ntituri bwirengagize kandi kaho hirya y'iwacu muri Kongo none munsi intambara ikibandanya biri impumbi, kandi ko naho iwacu hari ubwoba kuko yohava ihajaniranya. Nk'uko umuvyeyi wacu Papa Leo wa 14 yaciye mbere mu makanda y'abitangiye kuva kuri Yohani wa 23 mweranda. Nk'uko rero abitwigisha, ingwano si umuti wo kutumvikana n'amatati hagati y'abantu canke ibihugu, aho kuvura irunyura. Ushaka amahoro rero ntategura ingwano nk'uko abategetsi b'ubwami bw'abaromani babivuga, canke nk'uko na bamwe mu bategetsi b'iki gihe babishingirako. Nimuze rero duhimbaze uyu munsi mukuru dusangiye ishaka ryo kubabeshuza. Ni umunsi mukuru wo gutangarira no kwigina umuvyeyi Bikira Mariya nakuzure yagize ubuhizi ukuzura n'Imana bimwe bishemeye, akatubyarira umukiza dukura mu buja atitwaje inyimba. Uyo mwana wiwe Yesu Kristo turi kumwe n'ubu nka jambo w'Imana bigize umuntu, niwe ahejeje kutuyagira muri ibi bisomwa dushikirijwe ijambo ry'Imana. None rero bahamagariwe kwihereza iryo tuyagiye, mu kurizirikana ngo ritumenyeshe ukuri two kwisunga mu guhimbaza uyu munsi mukuru, kugira ngo ugire ico ukumbuye mu buyobokamana bwayo. Aratuyagiye ashimye bwa mbere ko tumenya yuko umuvyeyi wiwe Bikira Mariya ari ikimenyamenya cy'umuryango wa Ekleziya uri kw'isi, yigeramiwe n'igisata mahero
gifise imitwe indwi n'amahembe 10 atatseko ingori indwi. Mbaye nkurikiza amajambo ya Pawulo mweranda, novuga ko ari isi icyo gisato cyabizemo kandi kiremeshejemo ubwoko bwose bw'akarenganyo bw'ububeshi bwo kwifuza amatungo n'uburyayi. Ariko muri iyo si nyene akaba ariho iyo ekereziya ihamagariwe kwibarukira abantu bashasha bagenda n'ukwemera no kwizera Imana, aho kugengwa n'ubwishime be no kwikuririza, biheza bigatuma iyo nabi yabibwena cya gisato kandi kiremesheje irandagata hose. Uyu mwana Yezu, umwana wa Bikira Mariya, aratwibukije kandi ko kubw'ibatisimu twahawe twahisemo gushamikira kuri we, ngo tube kuri iyi si tutarabayo, tuyibere nyabuna umunyu n'umuco, tuyiremeshemo ingendo y'ugupfa no kuzuka ubwiwe, hamwe nawe no muri we nyene. Begome, naho kubw'umubiri tukiri bazima, twahisemo kwama twigarura tukerekeza umutima n'ubwenge kuri we. Mu yandi majambo, twahisemo gushyira mu ngiro na twebwe ibi twumvise mw'Izaburi twaririmba. Iri jambo ngo umviriza mukobwa, itegereze kandi utege ugutwi, ibagira iwanyu n'inzu ya so. Twahisemo kudasubira kuri Adamu urugero rw'akarangamutima kacu, mugabo tukarufatira kuri Yezu Kristo. Kuri iyi si bavukanye y'akagaye n'akiganzo, iyi si y'umunoho w'amarongo witwaje igikwenye, duhamagariwe kuba abitonzi bicisha bugufi bivuye ku mutima nka Kristo, aho kuba bangorugone tukaba bangenze buhoro, mugabo bataniganwa ijambo, bazira ibikene, bakica intambwe batitwaje icumu n'umuheto. Ngicyo icyo duhamagariwe. Niko iyo duhanganye n'icyo gisata amahero twumvise, ubwoba ntibubura, mugabo jambo w'Imana ari kumwe natwe ubutatubwirira, tugumye tumuteze abiri, ntatangwa kuturemesha kumwe yaremesha Petero na bagenzi we, ati ku isi muzobona amagorwa, yamara humura naratsinze isi. Ukwizigira no kumwizera umubyeyi Bikira Mariya yagendeye kuva i Nazareti gushika no munsi y'umusaraba, akaba ari nabyo yinjiranye mu nzu kwa Elizabeti na Zakariya, nibyo na twebwe duhamagariwe kuremesha no kugendera. Ukwemera no kwizigira. Umubyeyi Mariya mwabyumvise, nta buhizi bundi yigeze yiyitirira. Twumvise ko mwene wabo Elizabeti amutangariye agira ati, mu bagore warahezagiwe kandi n'umwana wiwungenze arahezagiwe. Ati mbega iryo teka ry'uko nyina w'umukama wanjye adakunda gusa ndaritewe n'iki? Mariya aho kwihaya yari yinahaga Imana umukiza wiwe. Byongeye amajambo yose yavugiye mu nzu ya mwene wabo
agaragaza uko yiyumva, yabaye ay'ubukengurutsi kandi yose yayavomye mu byanditse byeranda, mu by'Imana nyene yari yagiye ahishurira igihugu cyayo Isirayeli kuva kuri Aburahamu. Ukwicisha bugufi kwiwe, ukwemera yuko atikwiye mugabo ko ari umusabyi w'umukama, ngaha hashingiye ubukuru bwiwe. Uyu muvyeyi Marina Bwuzure twaje tugana, tumenye ko twamuhawe kw'ikimenyamenya cya Isirayeli y'ukuri Imana yifuza kuva na kare, ubwo ariyo yikora ko mu kuronka isi umukiza ikura mu byaha yatagisatwe kumva. Ese rero natwe twaje kumwigina, twotaha turushirijeho kumva twemera ko turi Isirayeli y'Imana, kumwe Pawulo mweranda yabibwira abakuru bacu b'i Galati. Twebwe muryango w'Imana dushinzwe kwerekana Yesu Kristo Umukiza muri iyi ntara yacu ya Buhumuza no mu gihugu cyacu cy'u Burundi, twunze ubumwe na Ekleziya ikwiye ku isi yose. Ni twebwe dushinzwe kugaragaza icyo Yesu Kristo ari. Twumve ko turi magiriranire nk'ingingo z'umubiri umwe. Umukiza wacu Yesu Kristo mwana yigize umuntu mu nda ya Bikira Mariya, akemera yuko Mariya amubera umubyeyi, yaritanze wese ku musaraba, yabanje kugira isakaramentu y'Ukaristiya kugira ngo yuzurize abantu n'Imana babone kunga ubumwe hagati yabo. Nagira rero ndababwire nti ntawe umwakira ngo aheze yifate nka nyamwigendako, aba yerekanye ko atamumenye neza. Bwa bukristo bwo kuvuga ngo jewe n'Imana yanjye nzokire kwigirira mu ijuru, utitwararika kujya hamwe n'abandi ngo musangire igisabisho mwongere musangire n'ibikorwa, utitwararika ubukiriro bwa bagenzi bawe, ubwo bukristo si bwo. Umubyeyi Bikira Mariya muri iki gisabisho twumvise yaherereje mu nzu ya Elizabeti na Zakariya, yifashe wavutse mu gihugu cy'Imana kandi akesha byose iragi icyo gihugu cyagumije. Dutegerezwa rero kumva ko turi magiriranire na bene wacu. Tufatira ngaho rero, ntore z'Imana ndabakeze ku kigoro mumaze kugira ko guterera ngo ahibonero turi tuhagire koko ikirimba gishagije cy'umubyeyi Bikira Mariya inabwuzure. Ndabakeje mwese mu maparuwasi atandukanye murimwo, nkongera ngakeza ikomine yacu nziza ya Butihinda, nerekeje amaso kuri nyakubahwa Musitanteri ayirongoye. Mwarakoze, turabakeje. Ikirimba duhuriramwo nk'uku uko tubigize uyu munsi, ngo twigine dute ko dusabe mubyeyi Bikira Mariya atwigishe gukunda no gukundira umwana wiwe
ngo atugire natwe abatumwa bo kurekuriranira no gusubiza hamwe abahirwe bitonda bakaremesha amahoro mu kubeshuza abagize ubuhizi ingimba. Iki kirimba kizoba icyo twebwe tuzokigira. Kigeze ngaha kubw'intererano yanyu bakristo, kandi nk'uko mubibona impinga iracyari ndende, ibikorwa biracyariho, ariko ntibizotunanira. Tuvavanuye no kuba banyamwigendako, tukemera kunga ubumwe na bene wacu, tugafatana mu nda nabo. Uno munsi rero nihagera ko tuwishikana kuri uyu mubyeyi Cyese, muraheza murangurane umugirwa tuzoba tugezeko murangurane ukwemerana akanyamuneza, umugirwa wo gushikanira uyu mubyeyi intererano twebwe bwacu twegeranije kugira ngo dusarure iki kirimba ciwe. Nihagera murarangurana uwo mugirwa ukwemerana akanyamuneza, maze paruwase ku yindi abaserukira abandi mukenguruke urugero mwashoboye gushikako, mute ko musaba ingabirano yo kugumana umutima wagutse, ngo muze murushirizeho kwitanga muri kazoza, gushika dushikanye urwubako rw'iki kirimba ku gihagararo gishemeye twiyemeje. Bikira Mariya mubyeyi bwuzure, dusabire. Mwamikazi w'amahoro, dusabire. Amen.